mukama menyekana, haleluya, isi yose ikubanye, haleluya. Bakunzi b'Imana, bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Niteka n'ugweze gusubira guhura namwe muri kino kiganiro mukama menyekana. Ndabifurije amahoro y'Imana Data mushobora vyose, nongera ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro c'uyu munsi. Mbega kuba umweranda no kuvuga iki? Mbega umuntu aba mweranda gute? Mbega umuntu ashikira ubweranda gute? Kubera ko twimirije guhimbaza umunsi mukuru w'aberanda bose, uyu munsi twabateguriye ikiganiro kituyagira icinyigisho nyeranda itwigisha kubweranda. Tukaba tugiye kubishikirizwa na nyakubahwa Patiri Celestin Simbanduku. Uwabateguriye iki kiganiro ni jewe Kazimere Mike Nduwayezu. Ndabahaye mwiriwe. Abo beranda bari abantu nkatwe babaye kuri iyi si, barabonye umwongo uhuma n'ubudahuma, haba akanyamuneza, yaba amakuba canke uruhamo canke amageragezwa, byose barabiciyemwo umwe wese ku rugero bwiwe n'igihe yarimwo. Bamaze kurenguka ibukama, ekleziya ikihweza uko babayeho n'ivyo baranguye, yaciye yemeza ko abo bantu babaye aberanda. Mbega kuba umweranda no kuvugi, mbega umuntu aba mweranda gute? Mbega umuntu ashikira ubweranda gute? Mbega iyo mu nkuka y'imisa tuvuga tuti mweranda 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 mukama, tuba tugomba kuvuga iki? Hari akarorero k'umuntu canke k'ikintu canke ahantu heranda twoba dufise? Mbega aho ko tuvuga inyandiko nyeranda canke ibitabo vyeranda tuba tugomba kuvuga iki? Muri iki kiganiro tuza kurabira hamwe ingingo zitatu. Ya mbere tugira tuti ibitabo vyeranda ni ryari uvuga ko umuntu canke ikintu canke ahantu ari heranda. Ingingo ya kabiri naho tuja kumva akamo ko mu gitabo ca bene Levi, aho mukama abwira abanyisirayeli ati murababeranda nk'uko nanje Imana yanyu ndi mweranda. Cane cane turaja kurabira hamwe ico ako kamo kadusaba gukora mu buzima bwa misi yose. Ingingo ya gatatu kandi iyo duherezako tuja kumva ukugene Yezu yitsa ako kamo ko mu gitabo ca bene Levi, hamagira ati muri abanyakigongwe nk'uko so wanyu wo mw'ijuru ari munyakigongwe. Aho ni mu nkuru nziza ya Luka. Gace ka mbere reka nimbaze iki kibazo nti mbega ivyeranda vya bitubwira ryari ko ahantu canke umuntu ari mwera? Ugiye kurondera mu gitabo c'ijambo ry'Imana mu bwuzure bwa mbere, mu gitabo c'ihunguka niho uhura ubwa mbere n'ijambo rivuga ubweranda. N'ahandi mu gitabo c'amamuko iryo jambo nturisangayo. Aho naho ni hehe? Ni hamwe umumarayika w'umukama yabonekera Musa mu rubeya rw'umuriro ruva mu gisaka. Musa ariko arakikuza ngo arabe ivyari vyo, niho umukama yamubonekera akamubwira ati ntiwegere hano wa mugabo we, nukura inkweto ku birenge vyawe, kuko iki kibanza urimwo ari isi nyeranda. Ni igitabo c'ihunguka ikigabane ca gatatu akarongo ka gatanu. Imana ibwira Musa iti iki kibanza urimwo ni isi nyeranda. Numva jewe aho hantu numva ari ahantu hadasanzwe, n'ahantu hadasa n'ahandi. Nubwo hoba hashikwa, ntihashikwa na bose, ntiharekuriwe bose, umuntu ntapfa kwirohayo. Noneho ngo babanza gukura inkweto zoba zuzuye inkungugu n'ibyo ziwe zirayorora umunsi wose. Ngira nti n'ahantu hasukuye by'ukuri kandi hazira umwanda n'agatosi akariko kose. Aho hantu heranda, iyo si nyeranda, n'ahantu hadasa n'ahandi, hatandukanye n'abandi, hazira umwanda n'umucafu, hadashikwa na bose uko bishakiye. None aho hantu ni igiki kihagira heranda? Aha noba ngiye ku ngingo ya kabiri. Inyishu yoba iri muri aka gace gakurikira tugasanga mu gitabo c'umuhanuzi Malakiya. Mu myaka y'uwo muhanuzi carazira kikaziririzwa
ko abanyisirayeli bubakana n'abagore batari imvukira zo mu gihugu. Nta munyamahangakazi yorohonyoyemwo. Kubera iki? Ngo mama wanje ngo abagore b'abanyamahanga ngo bohava bosha abagabo babo, maze abo bagabo bagatangura gusenga izindi mana atari ya mana yemewe muri Israeli nk'uko tubisanga mu gitabo c'ihunguka mu kigabane ca 20. Kandi ibyo rero vy'uko abagore boheje abagabo basenga izindi mana byarabaye mbere no ku mwami Salomo nk'uko tubisanga mu gitabo c'abami. Ego me mama wanje ngo ntibigere barongora abagore b'abanyamahanga. Ukubibuza no kubiziririza ni kimwe, ukuvyubahiriza ni kindi. Erega ya misore na ba bagabo bo mu bihugu ca Yuda ntibwanakeye na kabiri batarongoye abo bigeme n'abo bagore bababuza. Umuhanuzi Marakiya ngo abibone aterera induru ku munwa ati abayuda barahemutse, ishano ryarakozwe muri Israeli ni Yeruzalemu, nkako abayuda barahumanije ingoro nyeranda ikundwa n'umukama mu kwabira umukobwa w'Imana y'abanyamahanga. Ingoro nyeranda ikundwa n'umukama niyo bahumanije. Ahantu heranda rero kuko twari twabajije tuti mbega n'igiki kigira ahantu heranda? Ahantu heranda iyabisi canke ingoro n'ahantu Imana ikunda. Aho umukama nahakunda ngira nti nahaba, nahateramira, nahagendera, naho yakirira abamugendeye, nahatangira amajambo ndibugire nti naharuhukira. Ahantu mukama vyagiye rero ntihasa n'ahandi, harafise akaranga kaho. Igihahumanya kikahagira ahantu hahuma kandi hahumiwe, kagira imbere ahantu haba ibihume, s'umwavu bahata canke bivuye mu mahinguriro bahasuka. Ikihahumanya no kudakurikiza ibwirizwa ry'Imana nk'uko tuvyumvise muri iki gitabo c'umuhanuzi Yeremiya. Barahumanije ingoro y'Imana kuko batakwikije iryo nari nababwiye igihe nari nababujije kuzana abagore b'abanyamahanga. Ahantu heranda rero naho Imana ikunda, naho Imana iba. Ngiye ku karongo ka gatatu, Imana aho iri hose ni heranda, haba mw'itongo canke mu ngoro, ariko Imana yo nyene ni nyeranda. Ako n'agace gatatu gakomeye tubisanga mu gitabo c'umuhanuzi Izayi kigabane ca 6, ariho twakuye rwa ruririmbo rwo kuri Sanctus ngo umwaka umwami Huziyahu yasandaba, nabonye umukama yicaye ku ntebe y'ubwami ndende kandi kirurutse. Imibuga y'umutama nawe yiwe yakwira ingoro yose. Abaserafini bari bahagaze mu ngoro yiwe bahanirana bavuga bati ni mweranda, ni mweranda, ni mweranda umukama Imana nyene ingabo. Ni umuhanuzi Izayi ikigabane ca 6 kuva ku karongo ka mbere kugishika ku ka 3. Batubwiye ngo abaserafini bamukikije bariko bahanirana bamuvyinira nk'aba abasirikare canke abapolisi dusanzwe tuzi. Ni inteko zo mw'ijuru ziriko zihanirana amajambo yo guhayagiza uyo nyene cubahiro. Muhumirize gatoyi mugerageze kuraba ivyo bintu. Uwo muntu hariya ahangamye n'abo bantu bamukirije, umwe ngo mweranda, uwundi ngo mweranda, ari inyuma ngo mweranda, ari imbere ngo mweranda. Jewe ngira nti nibisiga bwenge. Ubwo bweranda si nk'imbarirano gusa, si ivyo abaserafini bahaniranye nk'uko twavyumvise. Umukama wenyene ararivumera ashimitse ati jewe ndi umweranda, jewe ndi mweranda. Mu gitabo c'umuhanuzi Hoseya, umukama umutima uramwanka, naho ububisha bwa Efraime butagira uko buvugwa, maze akagira ati none no guheba gutega Efraime, no kuroha gutega Israeli, umutima ntutekanye muri jewe, imbabazi zanje zivyukiye rimwe. Ngiye gutsinda ubukari bw'ishavu ryanje, singisubira gutigiza Efraimu, kuko ndi umukama si ndi umuntu, ndi mweranda. Nkaba hagati yanyu singisubira kubashavurira, ndi mweranda. Nkaba hagati yanyu singisubira kubashavurira. Ni mu gitabo c'umuhanuzi Oze igabane c'11 akarongo k'8 n'akarongo k'9.
ko umukama we nyene avuga ko ari mweranda, ivyo turaza kubigarukako mu kanya gatoyi. Ubu mu ncamake twovuga tuti umukama wenyene, umukama we musa niwe mweranda, niwe avyivugira vyiyemereza bitwigisha. Ngira nti ubweranda niko karangamutima kiwe. Ubweranda bwiwe nabwo bujanye n'ukuntu ari rudasumbwa, ari rutamenywa, nk'uko twavyumvise mu gitabo c'umuhanuzi Izaya, aho abo baserafini bagira bati ni mweranda, ni mweranda, ni mweranda, nawe ngo yarahangamye ku ntebe ikirurutse. Icya kabiri nagire mvuge nti ubweranda bw'umukama burandukira umuntu wese aba yegereye aho Imana iri, hamwe n'ikintu cyose gikoreshejwe aho hantu. Maze aha rero ubweranda bugasigura kuba intore, kuba intonganuke, kuba muziranenge. Uko niko abakozi b'Imana abahereza nk'uko n'abasaseredoti bategerezwa kuba, kuko bakorera mu birimba vyanye n'ubweranda, co kimwe n'inyubakwa ziherezwamwo izo nkuka, eka mbere n'iminsi idasanzwe nk'isabato n'iyindi minsi mikuru. Ivyo tubisanga mu gitabo ca bene Levi. Bereje kubona ko ubweranda arakarangamutima k'Imana umukama wacu. Umukama niwe mweranda wenyene twoshobora kuvuga tubirondereye muri iki gitabo c'ijambo ry'Imana. Ariko umukama Imana yacu ntiyugubanije ubwo bweranda. Mu gitabo ca bene Levi mu kigabane c'11 umukama agira ati ko ari jewe ndi umukama Imana yanyu, muzokwitagatifuza rero ngo mube beranda, kuko nanje ndi mweranda. Hako ni jewe umukama nabakuye mu Misiri kugira mbe Imana yanyu, muzobe beranda nk'uko jewe ndi mweranda. Igitabo ca bene Levi igabane c'11 akarongo ka 44 gushika ku karongo ka 45. Mu kigabane c'19 naho umukama aruhira ati ni mube beranda nk'uko ndi mweranda umukama Imana yanyu. Ya Mana nyeranda yemeje yuko ari nyeranda, abaserafini bemeza ko ari mweranda. Igize iti ako karangamutima sindi bukeranye ndumwe, ngomba kugasangira namwe, ariko rero ndabereka ingene muja kubigenda. Hinge rero twihweze gatoyi uko kuba mweranda, uko kuba beranda bimeze mu kigabane c'19 c'igitabo ca bene Levi. Mu karongo ka 3 ngo urubaha abavyeyi n'isabana. Umwe wese muri mwebwe azokubaha nyina na se, azozigama amasabato yanje, ni jewe umukama Imana yanyu. Akarongo ka 4 ngo ntusenge izindi mana n'ibindi bigereranyo. Ntimuze mukurikire izindi mana, ntimuze mwicurire Imana, ni jewe umukama Imana yanyu. Akarongo ka 5 gushika ku 8 ni imbagwa zo guhereza hamwe n'imfungurwa. Nimwahereza umukama imbagwa yanyu y'amahoro, murayihereza ku buryo ishimwa. Iyo mbagwa yanyu izoribwa kuri uwo munsi nyene bayiherereje ko, na bukeye bwaho ibisigaye bishitse ku munsi ugira 3 bazobituririra mu muriro. Babiriye naho ku munsi ugira 3 bizoba vyaduhutse, ntibazoshimwa. Uwuzoramuka abiriye nawe icaha kizomwagira, kuko azoba yahumanije ikintu ceranda c'umukama. Uwo muntu azocibwa mu muryango wiwe. Turongo tw'9 gushika ku 10 ngo hageze kwimbura ngo urasigariza umworo. Igihe muzoshwabura ivyimburwa mu mirima yanyu, ntuzoshwabure ngo umarireko ibiri ku rubibe rw'umurima wawe, kandi ntuze uhumbahumbe utwasigaye ku vyimburwa vyawe. Ntuze uhumbahumbe mu mizabibu yawe, kandi ntuzutore ibyakorokeye hasi. Uzobihebera umworo n'inyambukira. Ni jewe umukama Imana yanyu. Karongo k'11 na 12 ngo urabe imvuga kuri niba ugomba kuba mweranda. Ntimuzokwibe, ntimuzobeshe,
ntihagire uwuzohenda uwundi. Ntuze urahirire izina ryanje mu kubesha, kandi ntuzotyoze izina ry'Imana yawe. Ni jewe Umukama. Karongo k'13 barabigarukako ngo ntiwibe kandi nturenganye, niba ugomba kuba mweranda. Ntuze uhahaze mugenzi wawe kandi ntuze umwibe. Ntuze urarane impembo y'umukozi gushika mu gitondo. Ntuze utuke ikitumva, kandi ntuze utege impumyi ibitsitaza, ahubwo urubaha Imana yawe. Ni jewe Umukama. Karongo k'15 na 16 ngo mu rubanza ngo ntihagire uwududubereza, niwe ugomba kuba mweranda. Ntuze urenganye mu rubanza. Ntuze utoneshe umukene, kandi ntuze uhengekereze ku mukuru, ariko uracira urutunganye mugenzi wawe. Ntuze uremere ibinyoma abo mu gihugu cawe, kandi ntuze uhaguruke ngo wagirize ibicisha umutwe mugenzi wawe. Ni jewe Umukama. Ntuze wankire mwene wanyu mu mutima, ariko uze witwararike gukebura mugenzi wawe, kugira ngo ntiwikwegere igicumuro kubera we. Karongo ka 222 ni igicumuro c'uwasambanye n'umusuku. Umugabo niyaryamana n'umugore, uwo nawe akaba ari umusukukazi yararehejwe n'uwundi mugabo, bakaba batari bwamucungure canke batari bwamuhe umwidegemvyo, bazohanwa, ariko ntibazokwicwa, kuko uwo mugore atari bwahabwe umwidegemvyo. Uwo mugabo azozanira Umukama imperezwa yiwe y'iciru mu rwinjiriro rw'ihema ry'ibonaniro. Izoba ari imfizi y'intama y'imperezwa y'incungu. Umuhereza nkuka azomutangirako impongano iyo mfizi y'intama y'imperezwa y'iciru azanye imbere y'Umukama kubera igicumuro yakoze, gutyo abe arekuriwe igicumuro yakoze. Ku karongo ka 26 na 28 hari yindi migirwa itari mike ibujijwe, niwe ugomba kuba mweranda. Ntimuze murye iki kirimwo amaraso yacu. Ntimuze mupfumure canke ngo muraguze. Ntimuze mugendereze. Ntimuze mwice ibimwerere mu misaya yanyu, kandi ntimuze musunzagure ubwanwa bwanyu. Ntimuze mwice indasago ku mubiri wanyu kubera uwapfuye, kandi ntimuze mwice injorogo. Ni jewe Umukama wanyu. Reka tuje ku karongo ka 29 gushika ku karongo ka 30 muri ico kigabane c'19 ca bene Levi ngo ntuze wigere uhindara ubusambanyi. Ntuze uhumanye umukobwa wawe mu kumutuma gushurashura, kugira ngo igihugu ntigihave gishurashura ngo tuzure ubuhumbu. Reka tugende dushike ku karongo ka 32 ngo urubaha abageze mu zabukuru. Urahaguruka hashitse uwufise imvi, kandi urasonera umutama, gutyo uzoba wubasha Imana yawe. Ni jewe Umukama. 33-34 ngurakunda kava amahanga. Umunyamahanga niyaza kubana nawe mu gihugu cawe, ntimuze mumuhahaze. Uwo munyamahanga yaje kuba muri mwebwe, muramurabe nka kavukire, uramukunda nk'uko wikunda wewe nyene, kuko na mwebwe nyene mwabaye abanyamahanga mu gihugu ca Misiri. Ni jewe Umukama Imana yanyu. Uturongo twa nyuma 35-36 ngo mu rudandazwa nturenganye, niho ugomba kuba mweranda. Ntimuze murenganye mu rubanza, mu ngero z'uburebure n'ubwaguke n'uburemere n'iz'ibiseseka, maze mukoresha iminzane itunganye, amabuye aringaniye, efa y'ukuri na hini y'ukuri. Ni jewe Umukama Imana yanyu nabakuye mu gihugu ca Misiri. Murazigame amategeko yanje yose n'ingingo zanje zose, kandi mubirangure. Ni jewe Umukama. Nuko ico cari kigabane c'19 c'igitabo c'Abalevi. Ngira mwavyumvise neza aho kantu ngo ni jewe Umukama kagaruka kenshi incuro nyinshi, nka kurya mu Kirundi bariko baravuga ijambo hamona ngo iryo rikaba ijambo, iryo rikaba ijambo.
iryo rikaba ijambo kugira ngo ijambo ryose ryinjire rishike ritunyengetere ntagiye na rimwe riducika. Umukama rero agize ati ni jewe ndiko ndayivuga, ntagiye ngo n'ubundi muntu ariko ararivuga. Mwabyumvise neza, mu duce dutangura tutwibutsa amabwirizwa hamwe Imana yaha Musa yaha Abanyisirayeli kubaha abavyeyi no kubaha Imana. Intango y'ubweranda rero nogira nti nukubaha abaduhaye ubuzima, abo nabo ni Imana n'abavyeyi. Ndabisomye muri iki gitabo cy'Abalevi igabane c'19. Uko kubaha turaheza tukakwerekeza kandi kubatumva, ku mpumyi no kubatama. Bati niharenga ufise imvi urava hasi ntugume wicaye. Havuye kubaha haza ubutungane. Ati nturenganye mugenzawe, nturye imitsi mwene wanyu, haba mu mushahara w'umukozi, haba mu guca urubanza, haba mu kubana n'akavantara. Erega nta butungane butagira urukundo, kandi nta rukundo rutagira ubutungane. Niho rero muri ico gabane twumvise bagira bati ntiwihore, ntugire inzigo, ntugire ishavu, ntiwararaze. Kabiri kose badutumiye kuba beranda mu gukunda bene wacu n'akavantara. Muri iki gabane c'19 c'igitabo ca bene Levi. Ako kamo Mukama duteye ko kuba beranda karaheza kagasubira gusamyana mu bwuzure bushasha mu nkuru nziza ya Matayo na Luka. Reka duhagarare gatoye ku nkuru nziza ya Luka igabane ca 6 akarongo ka 20 n'indwi gushika karongo ka 36. Ariko mwebwe munyumviriza, ndababwiye, kunda abansi banyu, girira neza ababanka, hezagira ababavuma, sabira abababeshera. Hagize ugukubita kwitama rimwe, tega kandi irindi. N'uwuzogutwara umutamana, ntumubuze gutwara ikanzu. Ugusabye numuhe, kandi n'uwuzogutwara utwawe ntutuburanire. Ico mushaka ko abandi babagirira, kibagirire namwe. Ngurakunda abansi bawe, ugirire neza abaguhama, uhezagira abakuvuma, usabira abagutuka. Ugukubise kwitama rimwe umutega irindi, ugutwaye ikoti ucumuha n'umutamana, ugusavye umuhe. Ibigiye ubireke bigende, maze ugirire abandi nk'uko nawe wifuza ko abandi bakugirira, ngo uzoba uri mu nzira y'ubweranda. Aho ngeza kubitegera, nta muntu n'umwe bagira ngo ni mweranda. Umukama wenyene, Imana yacu, niwe mweranda. Nogira ntabantu ngaha kwisi nta bweranda bwuzuye bafise, ahubwo batumiwe kugenda kuja mu nzira y'ubweranda kugira ngo babwegere babwiyegereze. Ubwo bweranda bw'abantu isoko yabwo ni Imana yonse. Iti nimube beranda nk'uko jewe ndi mweranda. Twebwe abantu, baba abakristo canke abatari abakristo, abantu batumiwe kuba beranda, no kuvuga kuba intore, intonganuke, kuba muziranenge, kuko Umukama ari mweranda, kuko baza barahura n'Umukama nyene ubweranda, kandi nawe azira n'ikintu cose gihumanye. Abantu batumiwe kuba beranda nk'uko Umukama ari mweranda. Ubwa mbere nagize ni dutumiwe kuba beranda kuko Umukama ari mweranda. Ubu naho ngize nti dutumiwe kuba beranda nk'uko Umukama ari mweranda. Nanone umuntu wese yaremanywe agashusho kiwe, agashusho k'Imana. Mu gihe rero duhurumbira ubweranda, ngira nti tuba turiko turashaka kwigana Imana, ngo twigenze nkayo, ngo dukore nkayo, ngo duhave mbere tuba abantu batagira kanenge, batagira gatosi nk'uko ibimeze. Tubivuge tubisubire, Umukama Imana yacu niwe musari mweranda. Ikiryoshe kandi kibereye kumva no gukenguruka nuko Umukama Imana yacu agomba kudusangiza ku karanga kayo, ku kamere kayo. Ati nimube beranda kuko nanje ndi mweranda. Nogira nti iyo niyo nyigisho nkuru dusanga mu bitabo vyeranda, uko dushoboye kubisoma kuri ubu mugoroba, inyigisho yerekeye ubweranda. Imana yose niyo nyeranda, ariko ubwo bweranda igomba kubusangira n'abantu.
icya kabiri, kuba beranda, kuba mweranda nibwirizwa, ni itegeko rivuye ibukuru nako rivuye ku isoko ry'ubuzima n'ubweranda. Iryo tegeko ryo kuba beranda rero ntiturifate minenegwe ngo amabwirizwa twari dusanzwe tuyazi, twari tuzi n'ukuntu tuyagendera. Reka nyabuna nidutegere ko intango y'ubweranda ari ukubaha no kugendera ivy'umukama yadutegetse. Mwavyumvise mu gitabo c'abenerezi ingena shimika ati ni jewe umukama ibintu ndabivumereye, ni jewe umukama ibi bintu ndabitegetse. Kuba mweranda rero ni itegeko twahawe n'umukama nk'ayandi mategeko. Ubweranda umuntu wese arashobora kubushikira, nta muntu n'umwe abukumiriwemwo, nta murimo n'umwe udashikiriza ubweranda kiretse uwo kuroga nk'uko abarundi babivuga, n'iyindi mirimo yobisa n'uwo wo kuroga. Munyumve neza rero, nta murimo n'umwe ukugira mweranda ngo n'ukuri kuriya urangura wihebeye Imana cyangwa utayihebeye. Ikigira mweranda ni urukundo n'ubutungane ubirangurana. Icya kane, ubiravye rero neza, guhurumbira ubweranda shimikiye ku bitabo vyeranda biradufasha kubana neza, biradufasha gusubiza hamwe no kurekuriranira, biradufasha gutunga no gutunganiriza abandi, biradufasha kugwanya ibiturire na kamwana wa mama, biradufasha kuzamura indero mu mashure no mu gwaruka, biradufasha kugwanya ubuhumbu n'ubunebwe. Ariko imbere ya vyose, guhurumbira ubweranda biradufasha kwisunga muri byose na hose amabwirizwa y'Imana, maze tugashobora kubera abandi akarorero bokwirikiza. Icya gatanu, aberanda ntibaranguye imirimo yose ishoboka, ariko aho bari no mu gihe cyabo icyo bakoze cyose bagikoranye urukundo n'ubutungane, bisunze amabwirizwa y'Imana. Niho natwe batubera akarorero kazima kw'ivy'Imana idusaba ataramananiza. Mu gusozera inyigisho yiwe, nyakubahwa umusaserdoti w'umukama aratwereka ico natwe twokora kugira ngo tube beranda. Ibyo ngire mpereze ko ntimbega turi bukora iki kugira ngo tube beranda. Mu ntumbero ya mukama amenyekana, fata igitabo cy'ijambo ry'Imana ugisome, ukizirikana ibyo usomye, uvyemere, ivyo wemeye ubigendere, gutyo uzoba uri mu nzira y'ubweranda nitugire Kristo. Mukama menyekana, haleluya.